Frankie de Jong nyuma y'umukino ati nibyo bakagombye kubikorera Lamine Yamal nyuma y'uko Lamine Yamal avuze ko equipe yitwa Real Madrid ari equipe yiba atariko inyuma y'uko bivye bagaca barira gusumba uwo bivye byanatiye n'uruhagarara imbere ya match byanatiye n'uruhagarara mu bafana ba Real Madrid bano buryo baguma basemerera Lamine Yamal mundi yafati bara bakamukomera banapanga ko match iheze hagomba kuba umubonano witwa Dani Carvajal akagenda kuvugisha Lamine Yamal akanamuhanura akanamubuza ati ugende kake kuri equipe yacu ya Real Madrid ku munsi wejo inyuma y'umukino anadutse n'induru kuba kuri ba Vinicius Junior kuri ba Andri Lunin kuri Rafinha bamubonye ava muri tribune azayirukanga cyane gutabara atabara basura abanyabrazil bagenzi be ba Vinicius Junior abwira ati muhagarikire ngaha bino bintu Frankie de Jong aja kuri micro nkakizigenza umunsi ku munsi wejo ati uwitwa Dani Carvajal ati nivyo yakagomba kumuhanura atamugabo uburyo yabikozemwo ntiburi professionnel ati tutitaye ko turabakeba muri equipe FC Barcelona na Real Madrid atariko Dani Carvajal ati bakinana mu mugwi serukira gihugu ati wanashima uwitwa Lamine Yamal ati numukingira kamaro mu mugwi bakinana na Dani Carvajal wemeranya na Frankie de Jong saka brother bitandukanye cyane de Jong yashatse brother tandukanya El Clasico ni n'ibyo bintu by'amafutifu turi kuranzana nabikubwiye tugitangura ikiganiro ati naraye mbonye El Clasico itandukanye uyini yanyayo pe ubundi twara turaba El Clasico bavuga ati El Clasico era abakinyi ba Real Madrid n'aba Barcelona bakayambirana El Clasico era abakinyi ba Real Madrid n'aba FC Barcelona bagasaba ni jet iyo ni El Clasico bwoko ki twabonye El Clasico zabitwa ba Pepe twabonye El Clasico zabitwa ba Jose Mourinho brother hari El Clasico abona neza yuko zitangurira nyuma y'iko ubundi Lamine Yamal ari kagerageza kuzana kakantu sinzi kuri kurantara kagerageza ya ritme canke kwa gushaka hamwe hagira El Clasico ubu bantu benshi batanguye kwimvira ati ubundi El Clasico ruturu irabajyana El Clasico kwa FC Barcelona naho bitwameze gute nibaza ko nabo bazoba bamaze kuronka uburenganzira bwo gukina ni navyo kwa Real Madrid Carvajal yavuze Cup no izo bimeze gute bakira equipe ya Real Madrid bazi ibyo bakoreye umwana wabo Lamine Yamal bazi uburyo babasebeje kuri Santiago Bernabeu bazi uburyo abantu bose witwa Lamine Yamal yafata ballon equipe ya FC Barcelona yo ikaza nako equipe ya Real Madrid ndetse na fan base yabo bakaza bakakoma induru bakamuzomera aloko unuwo mukenya kwarazomera ari element clan ya equipe ya Espagne ndavuga equipe igihugu cha Espagne equipe ya Real Madrid igihugu isanzwe herereyemo bivuze ko bona apologize uwitwa Dani Carvajal muri kajya kamwanya ibyo kumva ngo ndakinira Espagne ngo ndakinira equipe kana ibyo nibyari mu mutwe ko hajya hari equipe yitwa Real Madrid yari equipe yitwa FC Barcelona ubundi yari El Clasico brother kango akaroroka aha ibuka Sergio Ramos bamu ikarate tukura kubera vunyu witwa Lionel Messi uwitwa Puyol Pique Xavi Iniesta bose bagenda bagomba kumwereka yuko bose barakinana muri Espagne bagomba kumwereka yuko umenga hari ibintu uri kurakora bitameze neza cyane ukorego z'umukinyo bimwe bakinyura ko zikoza bagacakuza kari bose uwitwa Sergio Ramos ashika hanze ndetse no mu munyereza Pep Guardiola no mu Espanyol wabo bose agenda ibuka hari n'ifoto ya trend ndetse ko nako ka video urukabona uwitwa Ramos afata uwitwa Puyol mu maso agasunikira nkayi brother kwimvira eske babakinyi barakina muri equipe nationale eske babakinyi baratangurana muri equipe nationale brother rotation ibiri muri El Clasico itandukanye n'ivyo bintu by'amafuti tuzakombwira ngo murakina muri equipe nationale ngo akabayo kwitwa Yoro eske Lamine Yamal akivuga bijya bintu ntiyarazi ko kwa Real Madrid ari mu Espanyol Nyarabitse ko ari mu Espanye ubundi Rafinha wabonye ukuntu yaje kuri Vinicius Junior ntibakinana muri Brazil nibyo niko nakubwiye El Clasico ritandukanye n'ibyo nako baravuga brother Frankie de Jong nka kapiteni wa FC Barcelona ku munsi wejo nawe yakagombye kuza kudefenda biyo yagombye kuza kudefenda Lamine Yamal yakagombye kuza kudefenda biwo kuko brother nyimbo vyibuka ibuka brother hari ibintu abantu benshi bihenda ubwo Thibaut Courtois nyimba abatamuvuze ko nta majambo yabwiye Lamine Yamal Vini Junior batamuvuze ko ntabwo yabwiye Lamine Yamal ko rabonye Vini yaranamwirutse ko umenga bagira abanambarane bagira abanagwa brother ni El Clasico tugomba kumenya ko hari tension iba iri muri El Clasico itandukanye n'izo tension twobona kwa Real Madrid ikina na Elche kwa Real Madrid ikina na Villarreal twobona kwa Real Madrid ikina na River Power muri UEFA Champions League ni El Clasico ugomba kumenya ko El Clasico bivanye n'amajambo aba yavutswe mbere
kuko bose sinzi uko babona ukuntu bariko baragira bose bagira geste yo kwerekana ku munwa atari ukuntu usigaye uvuga amajambo menshi wa mwana hari ukuntu usigaye urenza amajambo menshi wa mwana sinzi ko wabonye geste Carvajal yagize sinzi ko wabonye geste witwa Raul Asensio yagize wabonye geste Vini Junior yagize sinzi ko wabonye na geste witwa Thibaut Courtois yagize Vini we nyana bivuze no kuri bose banavyerekanye babigira ivyo nivyo kuvuga vuga byihoze dukine football brother ntabwo batumbereye kwa Firmino Pez ntabwo batumbereye kwa Pedri aina Pedri yari Rossi batumbereye kwa Pedri na Rossi kandi tukura ariko batumbereye kwa ande kwa Lamine Yamal bivuze yuko bose bari bababajwe n'amajambo Lamine Yamal yavuze kandi ayo majambo yavuze abizi neza ko kwa Real Madrid harimo aba Espagne none uvuga ko tension yatanguye imbere y'urukino nazo ni za tension tuba dukeneye kubona muri El Clasico kuko bituma El Clasico nayo iba match novuga ko ituma buri umwe wese yifuza kuraba eswe biraza kuba bigenda gute mu kibuga mu gihe tubona yuko witwa naka yavuze amajambo ataryohera banaka kuko natsindibuka na action match brother harano nabonye yuko neza yuko kwa Real Madrid bafise akantu ngaha mu mutwe wabo kabariye inyuma y'amajambo witwa Vini Junior nako Lamine Yamal yavuze Brady buka action Vini Junior yateye baro kubise ku mupira brother navuze ati ibi bintu ntabwo ari football professionnel na gato ariko gashavu nyene ryo kuvuga ati amajambo yatuvuze ko twebwe Real Madrid 15 bya UEFA Champions League twambara akatuvuga ko kujya ati habe na gato rero kumva yuko igitansiyo yagaragayemo ntabwo ari kuvuga ngo nugwanko bafitane ngo ntabwo bizogenda neza cyane muri equipe nationale ngo ntabwo witwa De La Fuente ukuyumvira gusubira gutuma ko witwa Dani Carvajal ngo nuko amajambo yaje kuvugira Lamine Yamal brother harako kantu ko kumva ati jendi capitaine wa Real Madrid ngomba ku defend no badge ngomba kugwanira Real Madrid wenye muri kwa FC Barcelona ubwo nuri kugwanira FC Barcelona nandi ngomba kugwanira Real Madrid ivyo Espagne biraza mu nyuma nabikubwiye ati Ramos yarakinana na Puyol Ramos yarakinana na Piqué kandi baratsinda ibitino bagaserebura ariko nticabuze gukorera Ramos ahuye na Puyol muri El Clasico ari ibintu by'ibipfunsi bigenda bigaragaramo rero bisino takubihagara ko cyane Frankie de Jong nawe ariko aravuga nyine nk'ugomba kudefenda abibo ba FC Barcelona Vinicius Junior yavuye mu kibuga ku munota wa 72 mu buryo bugaragara ko atari yishimye benshi barako barabigaruka gati ese umusore nk'uyu gusohoka ntanaramukanye n'umumenyereza Xabi Alonso amukuyemwo agashika ajana muri vestiaire akagaruka mu nyuma anicara no mu kibanza mu buryo bugaragara ko akuwe mu kibuga atishimye umusore ntarongereza amasezerano muri equipe FC ya Real Madrid bari muri baracana mvuga ngo baracagira ico bita negotiation so kazoza ka Vini muri equipe ya Real Madrid comportement yagize ku munsi w'ejo iragaragaza umukinyi ubihe byose wa Real Madrid cyanye ni hamwe nyine no kumva ngo nivyo uri kurakora byiza mu gihe twokwimvira ko kuri twokurikura sinoza guhana cyane kuri comportement ya Vinicius Junior ya Vini Junior bona apologize sinoza guhagarara cyane kuri ko abwo ndahagarara cyane ku majambo witwa Xabi Alonso yaje kubavuga inyuma y'urukino yaje kubavuga ati equipe yitwa nako witwa Vini Junior ati yakoze match iri impeccable ati yakinye match yari kiratuma buri umwe wese yifuza kuguma abona uwitwa Vini Junior muri equipe ya Real Madrid ariko aragomba gukina runo rukino rwa El Clasico atariko nanje nk'umumenyereza ati nishimiye ugwego yerekanye ati kandi nishimiye na reaction yaje kubagira nyuma ya match nyuma yo kuba ndabugomeye kuko yanyeretse yuko ari umwe mu bakinnyi ari tayari cyangwa ari ready gufasha equipe yitwa Real Madrid ati byabereye mu kibuga cyangwa ibyabereye nyuma y'ikibuga ati tugomba kubivugana en privé turi kumwe nande turi kumwe na Vini Junior brother reka nkore ku buryo rero neza koreka yuko remplacement Xabi Alonso aje kubakora nanje nk'umumenyereza wa equipe ya Real Madrid remplacement yakoze nari kuba nayikoze brother Kylian Mbappé rekara kina nko muri 9 kandi mu mwanya twari tugeze mwe navyo bintu nakubwiye hari minota 15 equipe yitwa Real Madrid yari yahebeye equipe yitwa FC Barcelona ati twubu tugira tugire block ba minota 15 yo yanyuma bane batanu umwe urumva bivuze yuko wewe na equipe yitwa FC Barcelona uraza uradugana ibaro yikura muri tela yiwawe uyishikana muri tela yiwacu twe no tuzakuba dutangura kugirane no tuzakuba dutangura kuza kukwataka cyangwa kuzibira tukubuza gucreate amakazi yo kwizamu gira inzwe no witwa Thibaut bitandukanye no mu gice ca mbere ko babona yuko equipe ya Real Madrid iraza gupressa for hari imbere kwa equipe ya FC Barcelona bakabura uburyo bagira amarorance yiwabo byari bitandukanye no mu minota 15 ya nyuma rero kuri iyo minota 15 ya nyuma wagomba gusacrifice umwe
hagati ya Vini Junior ndetse n'utwa Kylian Mbappe. Muri ico gihe navyo byari bigoye yuko uza kusacrifice Kylian Mbappe, ko Kylian Mbappe n'umukinyi akina nko muri nimero 9, Kylian Mbappe n'umukinyi kandi tumaze kwa tubona yuko ari efficace imbere y'izamu gusumbya utwa Vini Junior, kandi ne wa mukinyi anyaruka ne wa mukinyi ashobora kugira buri kimwe gishobora gutuma equipe yitwa Real Madrid yo naronka ibyo bitsindo hakiri kare cyane. Yari yanatsinda n'ico gitsindo Kylian Mbappe kandi yanatanga n'ico cize yuko ashobora guterekamo n'ibindi bitsindo bitandukanye no kuri Vini Junior. Wabone ko ni wa mukinyi ni vy'iminota 50 ya mbere 45 ya mbere yari yayikinya ari wa mukinyi ndiko ndataka kandi ndiko ndaja gufasha no kuzibira, ariko eswe minota 15 isigaye muco kintu jewe nka Xabi Alonso nkeneye canke nangoye kwirabura muri equipe y'Iwani, ubwo Vini Junior araza kuba gikoramo, ubwo Vini Junior araza kuba ari wa mukinyi aza kumfasha gutuma cha kinini nifuza ko kiba naco kiba question mark. Rero kuva ko yamusoya akinjira mu witwa Rodrigo ni profile novuga ko iri vraisemblable canke iri identique no witwa Vini Junior, kuko baba bakinyi bashobora guca ku mande bacenga banyaruka, ariko Rodrigo Goes we yaragifise izo nguvu zo kuva imbere akongera akagaruka n'inyuma n'ubundi kugira ane kuza kudefenda agafasha witwa Alvaro Carreras. Bivuze ko rero uwitwa Zabalon gusora witwa Vini Junior nivyo novuga ko ni decision iri difficile ivanye na match Vini Junior yakarakina, ko ni wo muntu yakaragora cyane witwa Gire kunendesa na defense ya equipe ya FC Barcelona, ariko nyene nk'umumenyereza ugomba gufata decision yino vuga uti ngomba gufata decision à l'encontre ya match ndetse no kuri no kuciza yozanira equipe yitwa Real Madrid canke equipe runaka mbanimo. Rogusoro witwa Vini Junior nivyo asosa ataryohewe, ariko wambonye nyuma ya match yari umuntu yari karatwenga, yari umuntu yaserebura, yari umuntu yari kana yuko ndishimiye intsinzi yakuye yamanetse kwa equipe ya Real Madrid. Novuga ko kwicarana na Xabi Alonso navyo biraza kuba bitanga ikindi kintu, kumva ko equipe ya Real Madrid yo kwimvira ko cenga yo tangura kwambiza kuri witwa Vini Junior brother bivanye na reaction yagize, nibaza ko ico kinatari kuko iyo yose ni reaction buri mukunyi wese ashobora kugira, kuko ari gihe bagusohora muri match ukavuga ati ese ko basohoye kandi nabona ko umengane general ko ndakina umupira mwiza cyane muri no match wanyasohoye umumenyereza bikaza ntibikuryohera umukinyi, ariko muri rusange nuvuga ko Real Madrid Vini Junior nayo ni Vini Junior amaze kuba yerekana yuko arashaka umwanya urenze kwa kipe yitwa Real Madrid. Nuko Real Madrid ku mwanya wabo wa mbere n'amanota 27 basumbye amanota 5 kipe ya FC Barcelona FC 22, Villarreal bafite amanota 20, Espanyol Barcelona bafite amanota 18, Atletico de Madrid baza gukina n'umukino wabo no munsi bafite amanota agera kuri 16.